C'est un organe de l'école qui est composé par les représentants des parents, les représentants des enseignants et le directeur de l'école lui-même. Alors les membres de l'église doivent faire partie de ce comité si jamais l'école est sous convention. Donc c'est un comité qui accompagne l'école, la direction de l'école dans la mise en œuvre des activités de l'école pour l'amélioration de l'encadrement des élèves et pour aussi la bonne gouvernance à l'école. Umugambi utaraza seje yariho ntiyakora nk'uko bikwiye nk'ubu kuko umugambi umaze kuza dukorana neza ku mabaza baduhimiriza. Imbere yuko uno mugambi uza komite shingwashure yariho yarategekanye imigambi myinshi mugani ntiyishire mu ngiro. Mais l'évaluation nous a montré qu'il y avait des manquements au niveau de cet organe. Par exemple, dans la plupart des cas, ces comités n'avaient pas les membres au complet. Nous avons accompagné les directions communales de l'éducation à mettre en place ou à restructurer cet organe en respectant donc les clauses de cette ordonnance. Iyi komite akarisho yazanye nuko akeshi iratumira inama z'abavyeyi kandi barazitabira. Nk'akarorero yariyemeje gutera ibiti bigera ku bihumbi 2 vy'imikaratusi. Ivyo bikaba vyarakozwe kugira dukingire ishure. Yari yafashe umugambi wo gutera ubwatsi kugira dukinge inkukura. Ivyo bikaba vyarakozwe. Komite shingwashure yari yashize imbere uburimyi n'ubworozi. Ivyo vyose vyarakozwe. Ubu ku ishure harororewe inkwavu 4 n'ingurube 4. Twe turashima kuba baratwiyumviriye ko bakaza ngaha bigatuma ishure yacu itera imbere bivuye kuri uyu mugambi.